bakunzi bakoresha itabi mumeze gute mumeze bon gi mumeze gute meze neza bo bakunzi bakoresha mu media uyu munsi c'est programme na petit frère LANDRYPROMOTER uno munsi araza kuza kundamutsa zakuza kuturamutsa rero itwe turonse umushitsi naryama zigiye kirekire cyane hari ama systeme tugura ici la vie ici c'est la vie mama yake amaze kugira iki umuceri bakunda intuzo yenya bakunda ubugari bari naho bakunda umuceri rero mama yake ategura ibintu bimeze bon akani kagayira rero ibi ni bitunguru ibi ni biki ibitunguru Foden Ibyo biki bini bitunguru continue rero bakunzi bakoresha ama media mukanya bambwiye ko mukanya bashiki indira ndaje okay ayari abatana niko bamaze gushika ndibaza murabona neza twanenze pap direct ewa content Eva bakunzi bakoresha ama media this is ikina jibeba hari umuntu agira iruka ko dukoresha ama media bon nababwiye neza yuko sumushitsi witeka burya kwa nyama mzee chanza doko kuberewe sana fish meze neza muratuvumbuye akaba kitagati muratuvumbuye ayayuwa bakoze bacu bari umuntu azigera mubona muri kamera bari uyo muntu azohabwa amafaranga parking ntayihari man ta parking yo twapakimya kimya nta miduga regire ngana myinshi bambwiye ati miduga izohaca myinshi uguze imodoka nta miduga icaho bon parking hapa tu bamwitande umutsananigwa kaka ewa emeri kunani akukosha sasa safi mani mwe muri mu miduga uyambara ingene wishaki ikabutura ju banaona yuru babona hejuru sasa karibu bakunzi bakoresha umwanya media tuje esha yaguze microphone asa sandi byo kutambwira ntiyakwishyuye ntiyanyambikiye nta nakimwe yigeze ambwira zone ntibona ko wifunze nyina watarinze kugwa diaspora tarinze gusegerereza uyu ni wa mwana agi urabona ko basabira ukuboko nashe mu kuboko na yasha ungua yahi yari mubi ejo kwa sister agafise freshere mu umuntu afanano peti turasa kwere mpeta afise freshere nkizi wanje n'umuhungu wawe ni barahisha kwere akana kanje mabuja sawa nturahisha Mungu we Manje kare mwanya mutariko ego bakunzi bacu bo Landry yashye muhira ibisiga turoza kubandanya ngasifiwe Imana ishimwe cyane bon niko bimeze Gaela iyo ni Gaela bakunzi bacu ndibaza aho afsa apluki cyane uyo na ikara yari icara si moi kaka si moi yo batari icara
Ataranaruhuka ngashika ruhuka. Man, wewe ibi ingeso niwe wayizanye. Kandi ataranaruhuka ngo ashikica. bavuga ati Mikriri. ntutagare ko kure kwanza naweka kwanza. Asiona kuvuga iyo nagutera induru aho uza mikro. Iyo navuga nta mikro ari ibiko birakora. Akabije. Occasion ifika uzaza occasion. Akabije. Chargeable. Chargeable. Akabije. Ashugiyo dodorani. Light. Lakini kadogo. Lighting rapi. Iwe buri sport cyangwa buri. Naiguze occasion. Ama microphone zikozwe kwa binabirondeye mu nyuma. Saka. Bon, na tarikenga. Anini kafentage tukimya kimwe. Hano hatabona urabona yuko ari bon umuco. Maza battery ipimyoka mari. Battery kana kokora nk'ibiganiro bibiri bra. Urisi. Yego. Pana bimwe byawe by'isahasa. Akora maza gukwiye. Tugure ndi battery gira kabiri rero. Turakoresha battery Nshobora basi pindira busiku nibingapi ka. Oya, ari gishobora nkuri nko muri evenement. Nyeyo, kona sogeza pembeni, urazi nko muri rimvi umuyegereje ufise itara. Kugota tu pembeni njo tutumike. Ufise image kazi. Tugura battery zibiri. Imi kabiri kira charge indi kabiri kira kora. Very fresh. Félicitations vraiment. But guys, Landry niwe yani yarambuma bavuga ati mani abantu bakunda ibintu vyiza. Bakunda ibintu vyiza. Bahi ibintu vyiza uzorabe difference. Bakunda ibintu vya fresh bro. Ni kana ni kaje. Kakushaje. Bakunda ibintu vyiza. Utangure rero urabo sound utanguduye. Tanze turiya sasa hamwe niraramira. Uyu Landry mukora ikigano wewe wicaye hariya. We yibereye ntabari kumwe na kamera abari hariya ukiro. Barabigeza gora warushe. Ngo bite iyashira va mukwaho gagwera. Kabisa basha yindi reka ndaguhereze reka ndaguhe yuko ndani amapira ahubwo ari ndani iyi nganda yibona yego na chargere ya mapire nihiri wow félicitations vraiment sigabwana kandi rero urabe na chance yani bibaye direct ndi nasite virgin niwozi ko ubusugize microphone ntangiye kuzivugira ma people n'amapira namuri ari muri ko check sound ikira kwereka signal kari kanafaka na waka kariya uzura abasinyari ko zirindiza amatu kandi ifo kuzura amanura micro pour la saturation ikinani ntacagiye wagize amakosa ko wayegereje ko shuze nkunganisa hapa hivi hapa ni sawa ufate kumuntu nkuko ni fo abari mu saturation cije mu saturation nkungaha micro nziza wifatira micro ijwi rya fresh ni wana wegereje nkuko uko donc wegereje ikitu satira bikubita sana ngabo ugeze nkaha kandi izi ni sawa izi zakira izi nizitora bro kiri ibintu byakuri izitora ijwi gusa sinidori mzezi nidori rero guys rero reka ndababwire neza yuko uno munsi ni kuwaka ngahe abamizirima murazi ko turacari muri Ramazan mirankaka uko mutini gani je nuzi ko naramukoretse even up ubwo bukorezi nibigira bure je ndi cyaro cya Yesu Kristo ngaha ku isi cyaro cya Yesu Kristo ngaha ku isi narabatijwe narasangiye ya nuri umukatolika officiel je ndi umukatolika imana ntaho vyanditse umuntu ushaka kwa nk'umuntu kuri agasenga hano kanaka hari bihugu twuma twumva mu televiziyo mu makuru twumva ngo za Iraq za Iran ngo madini ntagondwa ngo zaba ngo batemera ngo badasangiye ukwemera naba ngo bashamiranye waha ivyo bintu biba mu gihe twose dufise imana mudusenga imana kabisa urumva ariko ayo madini ari twibutse n'abantu yuko hariho n'urusengero waho ruja gusengerako umbwira neza yuko ure profete ure kani apotre kama ni nani anafanyaga ka system oya bro jaho mbonye aho mwe muyera ndungitse ni monja wa muri twaja muri ya event umwe yazana ntuze mbonye igihe umwe yazana mbonye ngira kibazo ni umugeni benshi James aba prophet abagenzi pastor abagenzi abakozi b'Imana abagenzi ariko gusa kimwe gusa ico bahuriye ko nuko bose ari abakozi b'Imana igihe ngira accident sinafashijwe na prophet canke pastor nafashijwe
n'abantu bafite umutima mwiza n'abantu bafite umutima wo gufasha kandi basenga mu madini atandukanye rero ibintu by'Imana sinkunze kubiteba kuko navyo nzi bo nuko mumenye idini rya Landry abantu batarizi neza ni umukatolike akukira muri eglise katolike nta dini fisi oya mu bisanzwe niryo origine yawe wabatijwe wasangiye ndicariho cya Yesu Kristo ngaha kwisi ndetse wari n'umukorezi kwanza Landry wo twibutsa mu bakorezi amantuze dance zigera kuri zingaye wavuyeyo ziri kuri zingaye 23 23 umengo nikera cyane je navuyeyo ari yangandi mu nama na manager manager na entertainment apa two tunafanya pini manake mande kuri meeting kabisa ni Landry Promoter nababwiye neza yuko aje turayaga gatoyi ndazi muramukumene wamubuza ivyo twoyaga gatoyi nyene juste gatoyi bana kurisha umwanya yubaho naje kumutemberera naje gutembera yabona ko yandihe na déplacement arankoteshereza imodoka aravuga ati bona ko urukugira isanganya reka ndagukoteshereza imodoka ikuzana ikudepoza igushikana neza abana ko kuboko yarambwira ati cuma ni muri simwa bazokura icuma muri simwa arambwira ati je negezwa kugukoteshereza imodoka ikuzana iwanje urumva navyo ndabimushimiye tu na umuryango wiwe Magi Guilin witwa Guilin nze ya shasha yitwa Chantale Gile umuryango wa Gile na Chantale bashe kuduhesha icubahiro turaza kubaraba kabisa rero urumva no mukurinda brand y'umuntu tujye n'imisosi tugira dukubita imisosi gaye tugira tujye vraiment bikwiye kabisa kweli uyu ndazi byakunda injya yiwe ndayikunda injya yiwe ndayikunda niyo mpamvu namubwiye ati kaka jewe kweli nakwiteguriye kandi mukurinda brand yiwe navuga ati reka ndamugira uko naje uzovuga ati antumeko nze kumuramutsa rero nzokoteshereza indege kabisa mwasiga ameze fresh ujya musandi agiye je ujya musandi je ngumandama je musi nkwenye je ntakunze kwinjira mu bintu vy'Imana byo bintu nyene vyanyu vya gospel canke ibintu by'ibiki n'ibiki by'ibiki ariko ivyo bintu yarakoze amakosa nimba atarakurondera gusaba imbabazi fanyagafo yaranciye n'intege kuko vyaramugaje nguma nicaye ndana microphone magusaba imbabazi yarakoze amakosa oya ntarandondera ndibaza hari n'igihe abibona akavyirengaza avuga ati ya peti birondera gusaba imbabazi ko na mu diaspora we abifata yuko umengo abantu turiko turondera mu diaspora shaka gufata akaguha ibintu bidakora je byarambabaje ariko je yarabizi je nituzi nanyi nta birenze ariko je sindi mu hypocrite kandi je yarabizi gatatu je nshobora kumuronderako ntaco ntakundi mfuye kwivugira bwa mwene wacu kandi suko umusuzugura akoze igwa ciza cyo gufasha kuko kimwe nico kiduha 9 kuko yatamuha ibijya bidakora ntane kugura zishashe yego urumva twadukwiye no kububahira ibintu nk'ivyo kaka YouTube Top TV herutse kugira ikibazo YouTube herutse kugira ikibazo ariko gito kitari kinini cyane herutse kugira ikibazo tugerageza kwibwa canke kwivyo bintu biri mu bintu bitera stress mu muryango nubundi jewe nzi ko bangendanye barangendanye bashaka kunyiba ariko Benturo niwe yayigaruje Benturo n'umumesha Mr Mukama Mr ariko niba bwayitwara ko bari cyo kunywa mbona ama email kati ya two step verification bakorokoshora banayibe batunarudia lakini vitumira kabisa Landry mu migambi mu ma projet ufise tumetia makode mu ma projet ufise urafise migambi yo gufata umuririmbyi ukamu yani bon nkakujya abantu bavuga ati Olege hari igikorwa kinini cyane Landry yakoze kugira iterambere rya Olege rigaragare ingabiro no Olege ishike mu bantu neza burya yarakuze urabona neza yuko ari mu bindi nta zindi projet uvuga ati burya ijyangabiro nasanze ndayifise yo kuvuga ati mfata undi murimbyi atari yani get ready rero sisi muzomenya byinshi takizanatu guys les 6 z'uku kwezi tuzokina ico bita private party private party harimo na conference de presse ariko harimo soirée tutakula poko mabife pale tadame ina nini akini watakuwa VIP uzoza bayambaye suit koti ni mpasha vara koti zambaye koti soirée spéciale sasa mutaona muzobona bamwe baririmbyi nzobereka
namwe mwumve ibikorwa vyabo mutanishukuru kabisa. Usabwa service nyinshi, wanakumbaga service wengi na jeje nyine ari jewe mbona neza yuko nkiriko ndiyubaka ntarashinga imizi neza atanu burambe bwa grave ngira. Hari abantu mpora numva ngo mbera manager ngo ndumuriri ngo je ndumukomedie ngo mfasha ngo mfata umugongo. None nkiyumvira ati none jewe ndabisabwa uko eske ba grand frère nka mukuru wanje ngaha abantu bose bavuga tujya n'umutananigwa iryo zina ryo nyine ratumwe n'umuntu avuga ati ewana jereka reka ndamuhumuti ufasha umwari kubera manager muri ibyo bibazo ibintu bisanzwe ibintu bigurika n'amastress ntabonye inzankano zaje n'abagenzi tugashwana bagenda kuyerekana ngo bamwe nibo bashoboye kuruta abandi kandi je mba nifite strategist wanje biragoye mutana gufunga ipepu nguvu sana wane ashimano so uri misura urasa amafaranga mistake si nika kwafu niyo bari izuba riramwica kaka nuko rero nuko bon ndababwire kisi kiganiro ngo ikiganiro kunuko ni just Twitter inkuru yako ntigeze nja muri bya yamawati yamawade woya wateza amani kunyumvira kubera bijya sibintu kandi uzosanga bazoyiha uwatanze amarogira bamutora wese imbizi nakubwiye ati hagiye ashobora gusa usanga ari ntuzenye sinzi zina yambwiye yavuze basha August tamwibagiye umutipe ngo ni uzosanga ari promotion yiwe bamushire muri category acha partage mu bagenzi ndi muhigana rimwe na Landry ndi muhigana rimwe na ba Amipro ndi muhigana rimwe na ba Patrick urumva kugira bamu branding wewe agutsinze abayi wa mbere sibana bayita munava makoti dapare bana safi abayi wa mbere ukaza wumva ati wana natsinze ba LANDRYPROMOTER natsinze bande biragaragara ariko nuko bimeze reka turaza gusubira kandi munoze turayaga ntaco bandanya kuri telefone na kuri telefone guys munyuma muraza kubona pati ingene isa kubana